ndagahende bayihereze burya ni inyi naka aha ni ndagaheni ndagahende nuvune yaha wayibonye ya sideka ego vraiment ego barashize ko na plaque ahanya nyeneyo ni wazomenya plaque yariyo kuhaba mba nkozi ikosa mbe Alvera yagumyemwo egome Alvera muhimbara Alvera kandi muduga utwara bivanye n'ingene yasoye indirimbo nziza Alvera samasana mu meza Alvera muhimbara awundi muntu arimwo kandi zakubwira baririmbyi bagiye barashira muri uwitwa Provisky hariho uwitwa Pastor Lopez hariho Basli Hoy hariho Victorias hariho MTC harimo CG harimo Mirisos umurimvyi bakuyemwo rero karahabutaka Badman akiri none kiri kubamukuriye amukuyemwo ngo umurimvyi wa gospel ntabwiriza kuja guhiganwa mu barimvyi baririmba indirimbo oya kiri ku yarakwiye kubamo gute wisunze iki gute wisunze iki kanumva ntiyabatijwe ntihakiri umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwiwe gute aza kuja mu bintu vy'abakiza niko bavuze hano utabatijwe mbere biri mwita gute mwita ntiyakebwe inakebwa ni kafiri numukafiri entre no mu ba mizirima utagize ni ijambo ry'Imana mwita ngo numukafiri yego Yesu azeho n'intama zari zarazimiye mugabo nuvuga neza yuko kuba kiri kuyavuyemwo ni bisanzwe kuko bisanzwe gabuga abarundi nyine bamukunda baramutoye abasaba dayimonira cyari byugurutse batayimoni barateye telefone yacu Profeti baba daimoni nto basenda kweri bakamvako bari mu telefone nimba marasinyanya amakontra ndabirukane mwavuga twebwe twanditse abo batuzaniye bose nimba bamukurikira bamufata nk'umurimvyi wa gospel twebwe bamutwandikiye kugeza uyu mwanya twebwe twokurayo guto umuntu baduhaye ariko ibikurikira rero nivyo bifise critère abapastori bazotora yumva yo bandanya bamutore rero nukuri abarimba sekira nukuri muratubabarira kiri gutumuzi nk'uririmba sekira nitumuzi nk'uririmba gospel rero teve tuvanga ibintu tusanga ibintu bibaye nabi ku umuntu aserukira gospel mu Burundi turasavye nukuri kiriku avemwo haguma aririmbyi ba gospel bonyene ko muzamu mwimya amahigwe mu gihe abakunze umuziki w'Uburundi baba bayamuhaye kuri turasavye kandi dushimitse jiri kiriku navemwo hasigaye abaririmbyi ba gospel abo tuzi ba Yannick ba Lopez bantu kuko ari n'abantu bacha bavamo dufise liste y'abantu 16 nibumva ko kiri ko arimo deja arabana pasteur badashobora kuvyumva yego arabana pasteur bashobora kumva ati none mwebwe kuva ryari musiga muvanga ibintu yes muzere tujane rero kidogo tuganye simbi yambuse ingo ndakwe hey ni yinyi vyasere ni yinyi ego ngina flake ndagahende bayihereze burya ni inyi naka aha ni ndagaheni nuvune yaha wayibonye ya sideka ego vraiment ego barashize ko na plaque ahanya nyeneyo ni wazomenya plaque yariyo umeze gute rero Jendi fresh kabisa. Umeze microphone urishize. Nje ndayifise ngiyi nyine nanze ngo nayiguhaye. Niko ndakemura ibibazo by'abantu ngaho ku telefone. Ako vyagenze neza. Ni fresh urabona ko entertainment ikirakura. Ikirakura mu buryo budasanzwe. Nigiki woshimira d'abord abariko baragereza gutunganya ama evenement yo gutanga ubushimwe bunini ya nkuba. Banzo mvyazi. Nakuvyaza. Banzo mvyazi. Na mena nafise ngahanye nifise makenya. Nafise makenya. Vyaza. Fisa mahera makenya ibihumbi 10. Vyaza ngaya. None kuvyaza barabisabaga muze. Niba risabira none gamana. Ubutaha wandetse ubushize umviriza rero. Warandetse ndangwibiziba rindira. Atwishama urapanga kariyeri. Warandetse ndangwibiziba. Uya ariko reka abarundi kugene amazi mu Burundi ari meza. Kandi ni meza cyane. Okay. Okay. Sasa rero ayimari ntahangwa. Sasa ndabivuga. Sange tugere twemeza abarundi. Yuko amazi ari meza unyenugwe mu mento. Yego turazagenda nacu. Kunywa iki? Nahangwa. Bibabashimye. Oya vraiment yego abanyoye ntahangwa. Naco twaba. None waza abantu bayanywe kandi bakuze no munsi. Wala rero iyi ni ndagahende. Ndagahende nginga. Kucurigira gatatu hahabwa umuduga. Uno munsi umuduga wa gatatu entertainment. Uno munsi muri Lydia Ridiki kuba kina tombora. Bageze ku muduga wa kane aho ni muri tombora. Twebwe tumva abantu ibaze abantu gushana batomboza imiduga mugaba abanyamuziki bakabura imiduga aribo bakora kandi mukunda no bateramisha
ugize umuduga wa gatatu uje muri entertainment umunyamuziki mbwa utanzwe n'umukozi w'Imana Prophet Joshua nayaga amasigara cisha oya vraiment ahentuka vraiment ngaka akanisa ni kameze neza ngaka yego iyi ni gwawe muri imvyi kwa dukurikirana iyi ni gwawe apana za zindi ziriko ngaka ngaba kabo yego vraiment irera de irera acahigira urera mwami w'abami urera simbiza no savuga ngo simbiza arivanga mu bintu yivanga muri politiki yivanga mu vy'abasani ubu nayivanze kandi mu vy'abakozi b'Imana simbiza ubwo onya we nturi mamwe Imana yavuze yuko udashushe canke ngo ukonje ndakudahwa petit ayash ishura kwa niko ndakubaza muzeherekana n'ivyo bintu bibazo siko atakuza kumwa makanseri ufise kwanza ibintu unywa umunsi nyagukaje amakanseri mu muhogo ntuzovuge nawe ndabira bino bintu yambara mwizo yambara ivyuma ikatwereka tuheze araba ivyuma bitoko makanseri uravanga ibintu simbizi wewe uravanga ibiharuro wewe banda reka tubanda ikiganiro nico kimwe sico kimwe yamba ivyuma ingene bifate tutoko kumwa makanseri wewe okibandanya rishoka twamara mukorera kuri African TV ukisa shambara ivyuma vraiment duha kwijambo rero isumako yego isumako imwe amwe twari mu ngani ifata wewe ifata aha nifata ifata naje bandikira fata oyashi bandanya rero gaje gateka mako yani taki chasi bizura goye vraiment ni titani kumeze ko dufite umusiranganje yavuze ati ngo harimwe isumako ikwegande titani yakuba mushikiranganje Franike yaramaye yatwaye yaragwa yatwaye bwa rusumako chasi mbizi urapanga ibintu ariko bidakenewe duha kwijambo rero ijambo rero nuko rero entertainment mganisha kwa natumbo ko ndurayibona wewe mama plaque yavuye ko reka tuduze kaza ko plaque ibone ntibayibona vuga rero ishaka kukibazo nenda kubajije urabyumva rero yego mu ncamake rero mbo rumbajije ibihe nenda kubajije ati yego uwewe abantu bavuga yuko wivanga mu bintu mama winje muri politiki mama muri mu vy'abasani mama ugiye mu vy'Imana wewe ubona utari muri bamwe Imana yavuga ibi birivuga yuko udakanye canke ngushuhe ndakudahwa udakanye canke ushuhe ndakudahwa ivyo mbamwo byose ndayemamwo kuneza y'abarundi cyagiye twari mu butare yasiki ibyo navuze narikiza nyerera kweri sinavuze ku neza yabo nta mubaya mwabonye twari kumwe yagiye kwidoga ngo bahembwa make je mpembwa nande ntaho twabonye ntaho wabonye duga kwijambo sawa rero ubu naho rero turi kuri aka ndagahende akaboro ubona ni neza y'abaririmbyi b'abarundi baririmba indirimbo mpimbaza-Mana none kuhabamba nkoze ikosa oya kuhaba mba nkoze ikosa mbe Alvera yagumyemwo egome Alvera muhimbara Alverimo kandi muduga utwara bivanye n'ingene yasoye indirimbo nziza Alvera samasana mu meza Alvera muhimbara awundi muntu arimwo kandi zakubwira abaririmbyi bagiye barashira muri witwa Provisking hariho uwitwa Pastor Lopez hariho Basli Hoy hariho Victorias hariho MTC harimo CG harimo Miri Soz umurimvyi bakuyemwo rero karahabutaka Badman akiri none kiri kubamukuriye mwiki amukuyemwo ngo ngo sumurinzi wa gospel nabwiriza kuja guhiganwa mu barimvyi barimba indirimbo oya byavuzwe nuserukira abaririmvyi ba gospel umviriza kiri ku yarakwiye kubamo gute wisunziki gute wisunziki kanumva ntiyabatijwe ntiyakiri umwami Yesu n'umukiza mu buzima bwiwe gute aza kuja mu bintu vy'abakiza niko bavuze hano utabatizwe mbere biri mwita gute mwita ntiyakebwe inakebwa ni kafiri numukafiri entre no mu ba musulman utagize ijambo ry'Imana mwita ngo numukafiri yego numukafiri yego so oya naco oya mugabo ni bo kubera kiri iyabijamwo cyayitwara yabari neza Prophet nambwiye ati kiri ku mavuta fisi urabe ngo mwemera gusa kwa kizwa biza novuga neza yuko ari abantu usanga biyegeze inyuma y'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ridusaba ati nidukonje cyangwa tugira iki dushuhe cyangwa dushuhe nitubakazuyazi nubakazuyazi kiriku ntakonje kandi ntashushe nakazuyazi ni go yari yari nijezi ari yari agashaja mu bisusu ari yari ujya nawe afise iyari Imana irafise uko imwita kandi yafise agaciro gakomeye ko burya na Satani yarafashe position Imana kimushira mu kibanza ciwe akwiriye aguma ari uw'Imana burya kuba akazuyazi
ufu mufata position kandi rero bafashe position n'Imana irabakendera cyane ko nibo Yesu yaje kurondera. Ego yes nibyo Yesu azewe n'intama zari zarazimiye mugabo nuvuga neza yuko kuba Kiriku yavuyemwo nibisanzwe kuko bisanzwe gabwa abarundi nyine bamukunda baramutoye asindirimba hanihe ufise ubutumwa. Hari abantu bamaze gufata bafise niyo mpamvu mu bintu twama duhangana navyo no muri review yacu by'aba influencer n'aba journaliste uzondabe ngaruka ku kintu cyitwa statut juridique sivyo buryo umaze kugira statut uburi icuri uravyumva uno munsi Kiriku icyari kirazwe ntabwo ari indirimbo mpimbaza ni statut yiwe n'umusani no bose n'abasani n'abartiste mugabo wo kwa Kiriku directement arafise umuco w'indirimbo aririmba mugabo arabaririmbyi bamaze gufata avuga ati twebwe inzira twashizemwo irawanye n'icivugo cha Prophet of Jesus. Dufata nk'ubu Kiriku iyo avuga ati naje Kiriku akiri muri urugamba rwa Prophet of Jesus bwo kurondera abantu miliyoni nzana kuri Kristo najewe ndimwo muri ico gihe twari kuvuga ati Kiriku mumukuyemo mwamurengana iki ikaze ufise n'ikinya ko nakibajije hariya anye hamwe nk'ubu unya ejo shanke yajyaje uko Kiriku amavuta afise aramwemera yuko ejo ashobora kuja gukizwa uko yaragiye no mu giteramo ca Forza ubuheruzi. Yego mvuze ni hamwe nk'ubu yokizwa eske bo mwemerera hamacha so indirimbo y'Imana. Oya ivyo ntavyo nzi jury yamaze kudecida yuko ari liste yasohotse peut-être bakuyindi edition mu mahigo yoboneka uno musa di liste y'abatowe kuko novuga yuko ino campaign yarabaye inshuro zikwiye barasigura ingene bizogenda yuko amazina azova mu biganiro vyakozwe sivyo ivyo rero vyarabaye novuga neza yuko uno munsi rero n'umunsi mwiza ndibaza niryo higanwa ribaye après Superbat après Superbat novuga yuko niryo higanwa ribaye lance agashimwe bakabona atavyo kuvuga sangandura abazigiye balance agashimwe nituje tukabona arakabonye imodoka mwabonye imodoka twayibonye kuri finale bagiye kuyitanga niho yabonetse mugabo imbere y'amezi abiri imbere ya Prophet of Jesus akorera hajya hejuru urabibereke hajya niyo Prophet none bamenyesha makuru baje kurondera perdiem urumva rero yes no Prophet Joshua akorera imodoka yandagahende ubu competition sivyo sinovuga yuko ari higanwa uravyumva kandi ikintu kiryoshe nuko umurimvi wenyene ni wazokwiya kano gashimwe kuko umurimvyi wenyene sivyo kubera nakubwiye ko objectif ya Prophet of Jesus nukuzana abantu miliyoni kuri Kristo bisigura yuko ubu n'amahigwe yaho abarimvyi nyene muri ryanzira nyene bafashe nubundi basanzwe baririmba gospel basanzwe bahimbaza Imana ubu rero uzozana benshi kuri Kristo nozotana kano karirimba uzokwinfluence aka kaduga ubu uyi hagomba habe rero ihiganwa kandi babahaye umwanya muto iyi modoka izoshikirizwa mwene itariki 12 z'ukwindwi kuri Don Palace c'est-à-dire barafise ukwezi kurenga kandi nubundi ivyo bikorwa iyo mirimo bayikora Bayanik Yuta baririmbira Imana Barvera Muhimbare baririmbira Imana ba Clovis King baririmbira Imana bande abajya bose gari stendende yose irimo bose baririmbira Imana mugabo rero ubu rero n'amahigwe aya n'amahigwe rero no munsi bafise yo kwerekana rero ati twebwe reka du supporting ko umukozi w'Imana Prophet of Jesus afise intumbero yo kuzana abantu miliyoni kuri Kristo natwe reka tubibiraro kubera uko nyene bazoba bariko baravuga Kristo sivyo niko bazoba bariko barakwiza intumbero target ya Prophet of Jesus kandi bihwanye n'ihangiro yabo none nawe uri muri ivyo biraro ndimo abantu kuri Kristo simbi wewe nawe nushushe ntukanye ntugize gute irakundawa ndi mu batoye amazina ndumwe mu kiraro cyaciweko kugira uronka abazurgo na kano kaduga ariko muri mu bashikana abantu kugakiza abantu muri yo nturi abo bantu baciye muri commentaire ku mbuga zanje sivyo giyo ndabumvisha yuko abo bantu kwino saha kwera abo bamaze gufata statut isi abarundi twamaze kubakira mu mitima yacu yuko ari abantu badufasha mu rugendo rwo gwakira gakiza bisaba yuko rero badukomereza sivyo ndashobora kuba peut-être ivyo nyene unyagiriza ukumbona ndakwagiriza umbe mbwa bugasanga ndakomejwe
uravyumva kamuze yego nyakomezwa yego nabo nyene nabereye ikiraro urumva je nababereye ikiraro fashe vre mu kizu nababereye ikiraro kugira babe boba mu bantu uno munsi Kristo agomba gucako yego sivyo bobo niyo nzira basizwa ari nzira bavuga ati rero natwebwe twese dushobora no kubacako kwera bobo uwo muhamagaro y'amavuta barayafise ariyo mpamvu dushima irishikanwa yego nubwo neza yuko umukozi w'Imana Prophet of Jesus yatanze ishikanwa nuvuga yuko iyi ni imperezo yego yayisubije umukozi w'Imana nije gukomeza umurimo wa Kristo yego simbizo se bavoma ikanda gushimira cyane gose ijambo rimwe ko ari imvyo barundi ijambo ryo muri entertainment bakora nuvuga neza yuko umuco w'Imana waratwakiye nta muntu yo kwitwaza haba mu gukina tombora imidugiriyo haba mu kuririmba imidugiriyo dusabe neza yuko n'umuco w'Imana wogenda wakira yego ibisata byose bigize entertainment. Yes, merci beaucoup mukabisa twama dukurikirana kuva ku ntango gushaka kumera simbizi wasema vumba papa w'abana benshi. Yes, nuyu unya asante sana sashigwe hejuru niyo mvugo yacu kandi turizera ko anacho gituma twakoze bino bikogwa turabakiranye umunezero muri no office abamenyesha makuru aba influencer ijwi rishikira benshi rishikira abanyagihugu bikababera inyishu kuvyo batazi canke rikababariza ibibazo badatahura bakaronka inyishu akana kajyo kadasanzwe kubakira muri no office ya Prophet isanzwe iriko iratunganya bino bikogwa vya ivyuzuye biragutse ari igikorane kizoba le seti mu kinama kuva saa 9 naco kinini citwira ibyo zina hariyo na concert izoba itariki 12 z'ukwezi kw'indwi muri Odeo Palace ariko hari ibikogwa bikomeye na cyane cyane ivyo byaduhuje uyu munsi ibikogwa bikomeye vyamenyekanye nka Ndagahende ariko mu ncamake ni ivyuzuye award hama uyu mwaka kubera ko hatanzwe imodoka ico gituma vyavuzwe ngo Ndagahende birumvikana rero yuko umunsi tuzotanga imodoka nini bizokwitwa Ndaruhende umunsi tuzotanga urupango bizogira irindi zina turashimiye ibikorwa bidasanzwe mwakoze kuko competition yatanguranye ikibazo kandi ico kibazo twakibajije kuri mwebwe abamenyesha makuru tubabaza ngo Tugahende namwe murabiterura mubishira abanyagihugu babakurikirana kuko mu gihugu muri nkomezi kandi turashimiye Imana kuri presence yanyu natwe tuzako mu ishengero muri nkomezi kuko ubutumwa mushoboye kubushikana kure rero uyu munsi twabakiriye kugira ngo mutubwire mwebwe mbega abantu bavuze ngo Tugahende kuko twe twarabajije ajya ama commentaire abajya abantu niyo twagomba tumenye kugira ngo tuce turonga umugwi w'abantu bahiswemo nitwamara kuronga iyo list mwe muduha tuca tusubira kuyipublia tubwire abantu aba nibo barundi bakunze abo bakunzi twese dukunda baririmbye n'abakunzi dukunda twubaha tuduhezagirwa n'indirimbo zabo tujyama tuko turabumviriza cha dutanga iyo list yose mwe muzama mwatanze ariko tonje gutanga iyo list hari umuntu yovuga ngo je ivyo navyo nshaka ico gituma musi iyo list haza kuba link canke lien kugira ngo ugomba kuba mu bazokompeta ayiyandikishe yemeze avuge nanje ndinje muri competition byo bavyiza kugira ngo uza kwiyandikisha menye ngo mbega nzogatwara bimeze gute no kwiyandikisha gusa oya uzo kwiyandikisha azoba yinjiye mu rugendo rurerure gukwezi kose aho tugiye kuraba ukuntu amanota yaronka amanota azo yaronswa ahambere na social media ni 25% aho video izoba publié kuri page yiwe atumira abantu bandika ama commentaire bamutore no kuri page ya Prophet of Jesus Joshua bamutore namwebwe muzobafasha kugira ngo bashoboye kuba abazwi turondera uwo muntu mu banyagihugu 25% ya kabiri izova mu bapastori tuzorondera abapastori 25 kandi abantu bazomenya abapastori hama batore umuririmbyi babona ko agakwiriye 25% ya gatatu izova mu baririmbyi ubwabo gusa umuririmbyi nazo kwitora azotora urundi kuko n'abakristo gushigikira nico tugomba 25% ya nyuma izova muri jiri izoba jiri yigenga kuko izobamo umuproducteur umwe umuririmbyi umwe wa gospel na n'umupastori umwe rero murahawe kazi twebwe umwanya tugaruye iwanyu murakoze kutugendera mutubwire liste y'abatowe kugira ngo tumenye abo tuzakubandanya nabo Imana ibaho umugisha murakoze Mutofanique kuri African TV ama ibyano twakoze hari ni ama post nagenda postinga kuma page tandukanye kuri TikTok n'ahandi
je ku mbuga zanje ivyo nabonye babo bagiye barahitamwo hariho nka Victorious, hariho CG, ego, Midsource, hamwe na Basli Hoy. Okay. Ego, bon nabo onya muri rusange. Ego. Urakoze cyane African TV, imari bagirire neza. Twebwe list y'abantu bashoboye kuguma batwandikira twabicishije ku mbuga zibiri, hariho kuri YouTube no kuri Facebook. Ariko list twaratoye bose hamwe, amazina yagumye agaruka yabaye batoye kuri Facebook no kuri YouTube. Turafise Pasteur Lopez, turafise Alvera Muhimbare, Yannick Urta, Victoria's Team, Gladys Iglesias na CG. Alvera c'est na CG. Oya Pastor Lopez. Yego. Alvera Muhimbare, Victoria's, Yannick Urta. Victoria. Na Gladys Iglesias. Na CG. Yego. Na Gladys. Yego. Murakoze cyane Magic. Imani bagirire neza. Nanje Alvera namwibagiye kweli. Tusubire kuri African TV dushaka Alvera Muhimbare. Connexion kirangora jewe. Kandi mfise ama message menshi cyane. Abo wibuka amazina yagumye agaruka. Uyo Clovis aza kenshi. Ingetse. Kwa Coco? Clovis. Yeah. Johnny Coco Empire. Coco Empire. Yeah. Yes, abasaba dayimonira. Byari byugurutse. Batayimoni barateye telefone yacu. Hagira umuntu antiza telefone yiwe. Abana batayimona abazimu bashe. Mana ni okay, biraje baratsinze. Okay. Wa mbere ni Alvera. Profeti baba daimoni nto basenda kweri bakamvako. Bari mu telefone. Nimba marasinyanya amakontra ndabirukane mwavuga. Oya pana jeyo je ndakijijwe. Koko. Yes man bamugize. Ndavuze Coco Empire. Yeah. Mu bantu bose abadayimoni batoremo jewe. Izga ngo bagushavura. Ngirira. Content iyi. Geta Coco Empire. Ega je nkijije byerekanye ko je nkije gusumbya mwese. Shatana ariko arangwanya. Celeste wabyumvise. Ni nukuri. Okay, biraje wanje biraje. Okay. Wa mbere navuze Alvera, Clovis King ngo wigiteka. Clovis. Kandi King. Clovis King nshimira Imana nkekaruyo nyene. Clovis kandi Clovis Alvera mwari mwamwanditse. Hama Clovis ni nyinshi za Clovis mfise 78. Ariko abagaruse kenshi ni bandi. Oya nawe Lopez. Tugomba gusaba abagaruse iwawe bose. Clovis kandi Clovis kandi Clovis Alvera
ibyo birakwandikisha Alvera mwamwanditse yego Clovis kandi none Clovis Leonida Divine na Leonidas yatoye babiri sinzi rero Divine na Leonidas sinzi ntabanzi twandike peut-être usanga bavukana afite indibi hama Alvera Clovis kandi nitanga Dieudonné yambari Dieudonné yanditse Die gusa hanyuma Lopez Lopez tomanditse hama Clovis kandi Yannick Uta Pastor Lopez Clovis kandi Alvera Clovis ubusoma somonaso okay ntabandi reka tururinde Jema na wagumari abagaruka ari babandi okay nimbaro bandese aho ni sawa ku ruhande rwanje biciye kuri page yanje kubera ko naposte cyane haragaruka izina Lopez mwamwanditse turamandika kandi haragaruka na Alvera Muhimbare haragaruka n'izina Divine Light na Yannick Uta baramushiramwo hagiye undi n'indi Victorious merci Yesu ashimwe amen bya Yesu ashimwe turi mu ngoro y'Imana je mbaza kwanza gukenguruka kuri kiciyumviro umukozi w'Imana Prophet of Jesus yakoze bavuga yuko yokoze ibindi ubu buryo yashize muri kino kintu ari ibintu byinshi barashaka byo mu muryango wiwe canke yari gukora mugabo kwiyumvira entertainment ndavuga ati reka na ngaruri intama ko afise gahunda y'umuriyoni w'abantu nanye ndashobora kuba ndi mu bantu bamaze gukora ama post menshi kuri kino gikorwa mugabo jewe hanini sindaba ivyagashimwe ndaba gahunda yo kuzana umuriyoni w'abantu kuri Kristo wow nimwibaze aha turi ngaha kuri affaire y'umuriyoni w'abantu kuko nibaza yuko affaire yako kaduga ni motivation gusa kuko urabona yuko ko ndavije no mu post nakoze mu bantu bifuza yuko botegwa intege na Prophet of Jesus niko ndabita harimo Yannick Uta akabamwe Alvera Victorious MTC Clovis King Prince Mshindi Pastor Lopez hari n'uwanditse Kiriku turandika Kiriku je baramwanditse inshuro nyinshi wanashaka iwanje kuko hari ukunigeze kubacokoza kuko ati Kiriku arafise indirimbo ivuga ati mon ami Jésus moi papa et mama moi hariho n'iyindi igangene aha nihe rero tugeze ko rigana na Prophet of Jesus nabaza ati none nawe ene yoza rero ngize ndayipostinze ko yavuze ati ntako Imana itakoze ngo mundangiza ariko Imana ni gospel iracahagaze ni gospel mugabo urumva abahinga peut-être bazomenya ingene bavyakira ntabyo tuzi mugabo je kiri kubara mwandisi wanje na Big Zoe je nibaza yuko amazina bampaye urumva nayo hama nuko tubandanye dushigikira umugambi w'umukozi w'Imana urakoze cyane ariko nitworondera abashasha tudashigikira abo dusanganye cyo tuma abo dusanganye bakora participa ngo zana abo bantu Imana igumugisha cyane thank you kandi kuri les 77 kuri terrain tuba tubafise abantu benshi cyane baje kwakira Kristo amen merci turabashimiye bive mu mutima kuko kino gikorwa makigizi cyane yari kuba competition twebwe twiyumvira uwo twoyiha turi no kumurondera tukayimuhera mu cyumba nibana bimenye ariko kuba twarabajije abantu twagomba ko bituruka mu bantu 2 abasanzwe baririmba bashira inkomezi indirimbo zibananye zishikira abantu nabo nyene baheza gigo ndabiswa ari amazina tuba tuza akomeye
ejo bari kuvuga kubera ko utashize kanaka muri kino gihugu abariyimvye bafise n'ababatanguriye n'uwo kwikawusharazi kwa Apollinaire ni juri rikomeye cyane muri gospel, n'uwo kwikawusharazi ko Dudu ni juri rikomeye cyane muri gospel, n'uwo kwikawushara ko Fortran ari juri rikomeye cyane muri gospel, Fabrice na Maya na majwi akomeye cyane muri gospel, David ni juri rikomeye cyane muri gospel, murazi n'ayandi naho tutoyavuga, ariko mwumve yuko bose twubaha icyo bakora kuko indirimbo zishikana ubutumwa kure cyane. Ariko igituma twazanye iyi aba social media nuko twagomba ko biherino, murabona ko bamwe batavuzwe umwanya tuza kwandika ino list entreta uyu n'umurongozi mu za kwazabwira umwanya agira icyo avuga, n'umurongozi mu bumwe bw'abaririmbyi twashimye ko bibamo abone aho vyaturutse, kuko yari kuba imodoka je niyumviriye guwo shaka nari guwo nkunda kuko barahari cange ndakunda bose, ariko ari umuntu anyubaka kuruta abandi. Ariko kuba ikibazo kirinda gahende twagomba ko abantu batubwira tugaha abantu rero barashoboye guha amahigwe uwo bashaka. Liste rero bahaye amahigwe niyi twebonyemo amazina, sinzi ko ari umuntu yanditse mu rutonde, je nanditse kenshi atubwire amazina y'abahari, baza ko ari umuntu twomenye acha tumenya liste y'abantu abo bahisemo. Ariko muri aba baraza kwemeza kubana cyangwa niba bandanye, ariko bemeje ikiba liste tuzotorerako. Yesu ashimwe. Amen. Mu mazina nje nitwa Niyonkuru Jules César, nkaba nsanzwe umwe bw'abaririmbyi ngaho mu Burundi bwacu, turongeye abaririmbyi bari ngaho mu Burundi n'abari hanze y'igihugu. Rero uno munsi twaje muri kiro gikorwa muko mwavyumvise ivyuzuye award, akamo je mfise gakomeye cyane gose sa, kandi kugira ngo ntera kamo baririmbyi bose ariko aratwumviriza. Burya ni igikorwa kibaye icambere, turabizi tubibamwo tubirimwo, mugabo n'umuntu wa mbere aje kugira ngo ashobore gufasha abaririmbyi. Tuvuze gufasha abaririmbyi mu vyumve mu yindi sens, ariko kugira ngo umuririmbyi wa gospel mu Burundi ashobore gutera imbere, kuko abenshi twarababonye baraje twaravuganye, ariko haro n'abandi bakoze n'ibindi ku buryo uwo muririmbyi wa gospel ahari hose yicuza. Ariko bivanye n'ibiganiro twagiranye kujanye n'abaririmbyi ba gospel mu Burundi, nagomba rero ntera kamo abaririmbyi ba gospel mu Burundi, na cyane cyane aba batowe. Numvise amazina y'abaririmbyi batandukanye, harimo nka Pastor Lopez, harimo Yannick Yuta, Vera Muhimbare, numvisemo Clovis King n'abandi bose. Abo ndibaza neza ko mu baraza gusohoka list yabo bose, numva no batera kamo yuko nabo nyine boba mu bantu bahiganirwa uyu muduga, na cyane cyane bise ndagahende. Ndibaza ko ni muri abo nyene nibazotubabwira ngo bashoboye kuronka uno muduga. Rero numva notera kamo kugira ngo umuntu wese niyabona mu liste niyabona mu izina giwe abemwo, hama kandi abe mu bandi kugira ngo byose bigende neza. Ariko rero mpamagara kandi abaririmbyi bose ariko nyuma ba gospel, burya ayo kugira ngo gospel ishobore gutera imbere nuko twese tuvyumva. Ni vyiza cyane gose ko umuntu wese ari mu indirimbo mpimaza Imana ari hose, kino gikorwa gifata nk'iciwe akagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugiposte, kugira ngo dushigikire aba batowe, kugira ngo ndetse bigire isura nziza, kuko nkuko abandi babivuze umuduga ari gushobora gukora ibindi bintu, ariko ashimye ko umuririmbyi wa gospel atanu umuduga. N'ubwa mbere rero baye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, tugerageze duhaguruke dushigikire rino yerekwa, dushigikire Prophet Joshua kugira ngo uzotwara umuduga twese zo duhari tubibona neza, kandi abagarantiye neza ko umurongo biriko biracamo cyangwa biriko biracamo ni inzira y'umuco, kuko ari nzahamagara urongo y'abaririmbyi seke yabonye ko ibi bintu agomba ko bica mu muco umeze neza. Rero turabashimiye, adotera nakamo turangiza tuvuga duti umuririmbyi wese wa gospel aza kwibona kuri no rutonde agerageza bibemwo nawe no kugira ngo ejo niba mutora umuduga utahane itariki 12 kuri Odeon Palace. Merci beaucoup, murakoze cyane gose, mwarahezagiwe. Kuvuga amazina umwe muri mwebwe arashobora kuvuga icyumviro mu bamenyesha makuru, just an idea, kuko ari ikintu twebwe tuko turarondera muri gospel, tutorinda kubesha ngaho, naco gituma tubibasavye mwebwe mukora muituma nako mu bijanye no kumenyesha makuru, mudufasha indirimbo za gospel muziki banza kinini. Naravuze ko nzokora ga surprise umu influencer azovuga amazina menshi y'abarinzi ba gospel ujya munsi kuruta abandi, azotana envelope yo muri yoni niko ndayibona. So now you have to work.
niyo surprise izoba ku influencer. Donc jewe sinabirebi umanimateur azohamagara influencer azovuga amazina menshi abarinzi ba gospel. Mwasanga mwavuze mwese amazina ngana cyo tugenda uririmba indirimbo nyinshi za gospel. Ni bato ntugire ikibazo kabisa. Okay, murumva rero ko icyo tubasavye mbere ko tunavuga list tugomba yuko mushigikira gospel. Turabibasavye nk'abaririmba gospel. Nukuri gospel n'ubumote bw'Imana. Turabizi ko nabandi baririmba mukwiye kubashigikira kuko bari ku kazi, ariko twebwe tuzana ubumote bw'Imana mu bantu. Mushigikire gospel, izi ngomezi muziherekeze, abo bantu numugisha mu kuririmba kwabo turafashwa twese, sivyo gahem. Rero ikindi cya kabiri kigaruka ku barinzi ba gospel baze kuri social media. Ndabatumiye kuri social media kuko izi liste zatanzwe nabo nyene bari gushiramo ingomezi amazina yari kuba ngaha. Nabonye kumengo baretse abantu batora washaka ni vyiza, ariko welcome on social media. Isi tugezemwo ndabisubiremo inyuma ya corona virus. Isi ni kiriya yindi. Isi turimwo inyuma ya corona ni indi si. Itwarirwa handi iri kuri internet. Ushake tunashaka tunabivugisha kuri n'aba businesseri bari mukiye kuri internet today. So gospel musician, where are you? Kuko nimba Imana yabarungitse ngo muyihimbaze, kugira ngo muyihimbazanye n'abantu, fata social media, make it yours. Mumbabari abo muri social media mvuge terme peut-être itojyoha no kwivuga mu ishengero. Mudashize indirimbo za gospel abandi bazoshiraho prono. So bring the songs. Zanizo ndirimbo dusuka ubumote bw'Imana mu mazu y'abantu. Hano ku social media, YouTube, Facebook, ni ibintu bizobaho imyaka n'imyaka. Nigi utazoburiho so batko turahezagirwa n'indirimbo ya please. Abaririmbyi welcome on social media. Rero abo twebwe twakiriye nk'amazina nkuko twasavye aba influencer, aba journalist batuzaniye Clovis King. Twabonye ko yatwe n'abantu benshi, Yannick Ulta, Big Zoe, Alvera, Victoria's team, CG, Souls, Mil Souls, Pastor Lopez, Gladys, Divine Light, Leonidas, Dieudonné Nitanga, MTC, Kirikou, na Basley Roy. Aba nibo abantu batoye. Bisikwa ngo ejo dushizeho list bavuga ngo baripendelea. Oya abantu njo walichagua. Kuri twebwe iyi list itwemeza yuko yari kuba umuntu umwe twakuca tukamuha ubunyene, ariko babaye 15. Kugira ngo turonke umwe rero muri 15 twinjire muri procedure ya jury tuzoronge umwe. 25% irasubira kandi kuri social media. Umuntu yi marketing kuri page yiyo no kumenyesha arondereye aba social media bavuge kugira ngo 25% ibi yiyo. 25% izova ku ba pastor, 25% izova ku baririmbyi ba gospel, 25% izova muri jury. Imana bahezagire nimba ari bibazo kuri twebwe cange ku bandi turayekaze social media. Imana bamugi murakoze. Aha magic bado canje ko vyose mu busumwe ngo bimeze neza. Ahubwo sivyo kumengo ari abarimvyi benshi ba gospel babuza ama opportunity batisangamo, kandi mbona dusaba abarimvyi benshi barimba gospel mugabo ni kubera kurumva ngira ngo batidanaje nabo nyine ubwabo. Ari ikibazo mfise ni kuri Badman Akiri Kiriku. Uherutse dukora ikiganiro mwaravuze yuko Kiriku adashobora kubamo kiresa so indirimbo ya gospel. Beya Kirikara carimo canke umuntu ashobora kuraba za ndirimbo yakora muri kahise nk'iyo nyamona mijezi ni remix yakoze na ntuze. Mbega Kiriku arimo uno musi kwa rumusani arashobora kuzohiganwa nawe ugashima. Bimeze gute umuco n'uyuwe kuri Kiriku Akiri? Umuco wa mbere nuko twebwe twanditse abo batuzaniye bose, nimba bamukurikira bamufata nk'umurinzi wa gospel, twebwe bamutwandikiye kugeza uyu mwanya twebwe twokurayo guto umuntu baduhaye. Ariko ibikurikira rero nivyo bifise critère. Aba pastori bazotora yumva yo bandanye bamutore, abarinzi wa gospel bazotora. Sisi ko muvyumva mubuke ko ino liste ni liste yejeje kuba, nimba agomba kubibamo niwe azoca yandika akavuga nanje ndimo peut-être acasohora indirimbo aca presenta n'indirimbo. Ariko kugeza uyu munota tugiye mu critère za jury ifise ivyiraba. Gospel si Jésus je t'aime, gospel n'umutima wa ririmbye Jésus je t'aime, it's many things in behind. Ivyo rero ni ibintu biharugwa hiyo. Ariko jewe no mukuramo gute igihe abantu bamutoye maringa mwamuvuze nina mukura koza bandenganije. Ariko nimba ataza kuzuza formulaire bisigaye ngo azobashimye kutabamo. Ariko ibikurikira Jesse ndi mu je mwangure ico nabasavye Imana bawumugisha. Turavanga ibintu kuko abantu benshi bavuze muri sekira. Rero abantu tubivuge bakiri ngaha korazi ko bashikana makuru kure
natwe tugiye tutabivuze baba bati none ko yarari yajya ko atabivuze rero nukuri abarimba sekira nukuri muratubabarira kiri gutumuzi nk'urimba sekira nitumuzi nk'urimba gospel rero teve tuvanga ibintu tusanga ibintu bibaye nabi najiringira bariko bazovyumva cyangwa ko baravyumva tugerageze rero dushira ibintu ku murongo kugira ngo n'ivyo aba vya sekira tuzojamo twese isi competition nkazazindi zose ni ya gospel gusa tugerageze rero dukoresha ibintu bya gospel murakotse ndashima Imana kuvuze kuko itari kuvuga bari kuvuga ko namukuyemo ariko kuba uri ngaha nk'umuntu aserukira indirimbo za gospel igihe tumukura ko turavuga ngo umukuru w'abarinzi ba gospel yabonye uko bidakwiye ko kuko je narungisa ko bashobora bamukuyemo ibyo shoboka bamukuyemo kuko urumva duserukira abarinzi ba gospel rero tumushizemo bisigura ngo ni kiri gospel kandi kuko kiri ko azwi nk'umuririmbyi aririmba sekira rero tumushitsemo twashobora n'abiba gospel deja ngaho tuba turavanga ibintu rero ku muntu aserukira gospel mu Burundi turasavye nukuri kiriku avemo haguma aririmbye ba gospel bonyene ko muzamu mwimya amahigwe mu gihe abakunze umuziki w'u Burundi bayamuhaye naze rero yakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza amabe mu ishengero hama rindira asore indirimbo amatumenye ko aririmba muri gospel kuko hari n'abandi benshi babigerageje barimba indirimbo za gospel nk'aba Kidumu n'abandi mugabo muri competition ya gospel ntashobora kuzamo rero nkaho sereka abaririmbyi ni ukuri turasavye i competition kugira ngo yende neza ikiri kuyovamwo hama akaja muri gospel amakuru yavuga twoguhereza nuko mu misi yavuga kirika agiye kubatizwa mu mazi menshi yaramaze kwakira umwami Yesu n'ubukiza mu buzima bwiwe bona duherere indirimbo ya gospel amagira ngo nyene mugabo ntaduhanihe n'izindi izo onye ntizojamwo izo zindi babivuze prophet yabivuze musanze uvuze ngo Jésus je t'aime sikuba ko indirimbo ya gospel rero tugerageze rero kugira ngo ibintu byose tubihe umuco kuko ndazi neza ko abantu baza kudukurikirana kana muza kubiposta hari amajambo kumbure tutanavuze ngo muza kuvuga nukuri turasavye kandi dushimitse jiri ikiri kunavemwo hasigaye abaremvye ba gospel abo tuzi ba Yannick ba Lopez bantu kuko hari n'abantu bacha bavamo dufise liste y'abantu 16 nibumva ko kiri ko arimwo deja arabana pasteur badashobora kuvyumva yego arabana pasteur bashobora kumva ati none mwebwe kuva ryari musiga muvanga ibintu rero ugasanga nabone 15 dufise babona ko 15 bose ni gospel mugabo waje mundi nawo ari nimbasekira deje urumva iyo ndagahe ndice bakiriko kuko kenze bose basha bavamo ko na passer umashaka kumera ko hari competition kuba gospel akavanga na sekira ku mavuta kirika byo gutwara umuduga n'uyu yarabutwara bo amavuta ni menshi bivana naho yaronkeye ni menshi cyane Prophet ni mwizera amavuta yakirika oya yo mwizera amavuta ni kindi kintu ubuza amavuta bisaba ko segura amavuta ni mpemu yera nibaza ko uzuza amavuta ibiri mu mezi 5 uyu nuzo umunaniraga Prophet nibaza ko ivyo navyo ari ubuntu usa amavuta ni terme gusa zidasa nagomba mvuge mukiri ngaha uyu n'umukuru w'abaririmbyi ba gospel wibuke ko jewe sinanditsemo abaririmbyi ba sekira sinabanditsemo je nasavye abantu ko bama liste y'abantu bo compete bisuga ngo jewe nka Joshua sinomushiramo kuko je narindiriye gospel ariko mwebwe ko mamuru abantu ko mwabazanye mukaba propose je nategezwa kwandika ariko uyu muntu ko aserukira abaririmbyi akabivuga gutyo automatically tuza kumva ijwi y'abahimbaza Imana cyane cyane iyo ritahuritse ko competition ya gospel aba gospel akavuga uyu ntari muri gospel bana ko jewe ndavugishwa ariko sindirimba muri kwaya ariko abarinzi bavuze ngo uyu ntari mu barinzi ba gospel mu ncamake tuca twumvira ivyo abarinzi kugira ngo tuko twaje gushigikira indirimbo za gospel tayikere baza ko bitahuritse murani kwa barinzi ntari oya nitwatinye nuko gusa twego barinzi badufise arabo tubatuzi rero tanki ataraza ufite urumani dushobora kuvuga ngo arimo kandi atari biratahuritse cyane ivyo biratahuritse gose kandi iyo murivuze mugashikana kure byo bavyiza cyane bose kugira ngo n'abantu bose bavyumve bazo bava ngo ni Prophet Joshua ni twebwe duserekura abaririmbyi ba gospel haba mu Burundi no hanze tubisavye bavyumvise nabo ni muza guhuza bakunze umuziki w'u Burundi nta kibazo